Amajambo make twitiriye uno munsi ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Biravuga ngo yaje iwe ariko abiwe ntibamwakiriye, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ndiko ndavuga ano majambo nagomba tuje ahantu hari ibintu bitatu byakoretse mu ivuka rya Yesu, ariko munyemerere mvuge gusa kimwe. Ndavuga ku nkuru z'abanyabwenge, aho niyo ngomba guhagararira ku bintu byakoretse bitatu mu ivuka rya Yesu, ariko je ndavuga gusa kimwe. Uno munsi turakorana gutya duhimbaza dutazira, ariko ugasanga hariho by'ukuri abataramwakiye, ugasanga by'ukuri hariho abataramwizera. Imana yarangiriye ubuntu, ndagenda mu bihugu udashobora kubona abantu bangana gutya bakorana, udashobora kubona abantu bangana gutya bavuza ibyuma batazira Yesu ku mugaragaro. Ariko jewe nawe mufashe dukomera Imana yacu amashi menshi. Haleluya. Iki kintu ni kintu gikomeye cyane. Yesu yaje igihe hariho intwaro y'Abaroma, ni kuvuga le pouvoir politique yari itwawe n'Abaroma, kandi bari bakomeye cyane, bari baganje isi muri ico gihe. Hama mu bijanye n'ishengero hariho idini y'Abayuda, hariho abantu bo mu bwoko bwiwe, harimo abantu bo maraso yiwe, bo muryango wiwe, harimo abantu bari sanse gusoma ibyanditswe nkuko byari byanditswe na Yesaya, hari abantu bari gusoma ibitabo byavugishwa byinshi byavuga kuri we. Ndiko ndavugira ijambo uwo buriko unyumviriza hano cyanye ku bikoresho ngurukana bumenyi, ariko nagomba utahure ibanga tuza kuvugana rijanye n'ubwenge. Kuri jambo rirahambaye cyane, ntabwo nza guteba cyane gose. Yaje mu biwe nkuko uno munsi ari hano mu Cyarama, ari hano muri zone Kinama, ari hano muri komine Ntahangwa. Abantu benshi barazi ibijanye n'ino zone. Ote ni zone yitwa Foburu, ni zone atabyizigiro ari ifise, ni zone wamengo iri ku nkengera, ariko nagomba ndakubwire neza yuko Yesu ari hano. Haleluya. Uko biri kose Yesu ari hano, kubera abana b'Imana bari hano. Amena. Sasa muri ibyo bihe byose Yesu yashoboye kuza. A la grande surprise, ndibaza neza yuko kumbure yarazi yuko ati nje mubanje kameme, nje mubanje ni nkuko iyo ugenda ibyo bihugu bavuga indimi utavuga, iyo ugenda ibyo bihugu ugasanga hari udupapuro wuzuza ku mafrontiere, ugasanga n'ururimi udashoboye, urisunga umuntu azugo rurimi cyangwa ukisunga umuntu w'icyo gihugu ati nyuzuriza kugira ngo njabuke frontiere cyanke mbwira ikintu nokora cyanye nihe mvunjisha amafaranga. Nibaza neza yuko hari ikintu cyatumye avuga ati ndiko ndatangara ibintu ndiko ndabona. Haleluya. Ariko kumwanka kwabo byaduteye twebwe abarundi no munsi kuba dukoraniye hano. Haleluya. Ariko mvunaguye gato ku majambo y'abanyabwenge, Bibiliya iratubwira ngo hari abantu mbere batari Abayuda, hari abantu batari Abisirayeli, ariko bobo bari bazi kugendereza ibihe, bari bazi gusoma ibirere, bari bazi kubona ibintu benewe batari bashoboye kubona. Haleluya. Shengero, haleluya. Igiteramo cyose kikumenyesha cyanye amahuriro yose nkaya, ugendereza ibihe, uve mu maso y'umubiri uje mu maso y'imwemu, kugira ngo umenye kandi utahure
abo bantu ntacyo bari bapfana n'umukiza, abo ntacyo bari bapfana na Yesu, ariko barabonye ibintu bigaragaza ikimenyetso kanaka. Ati yamara hariya ujya muco si mico nk'iyindi, ujya muco uri kuraka hajya ahantu si umuco usanzwe, urasobanura ikintu runaka, urasobanura ikintu kanaka. Haleluya. Baravuga ati ko tumaze ukwezi, tumaze igihe, tumaze ikiringo tubona ahantu hari inyenyeri ihagaze ahantu hadasanzwe, hari inyenyeri iri kwiraka ukuntu itari hora yaka. Mu bwenge bwabo baragira ihishurirwa, baravuga ati ntituguma ngaha. Haleluya. Baravuga ati ntituguma ngaha. Icyo gihe ibyari ko biraba kuri Mariya murabizi, yari igihe hari yandikwa muri Isirayeli yose, hama bari mu rugendo ruvi Galilaya bariko baragenda i Betelehemu, ko umuntu wese yategerezwa kwandikwa mu gisagara ciwe. Uwo mwanya abari bibungenza umukiza barabuze indaro. Amena. Barabuze indaro, barabuze icumbi. Hahandi yari sanse kwakirwa mu mwami, hahandi yari sanse gutegurirwa ikibanza cy'iteka. Abantu twariko dutegura hamwe ibikorwa, nabajya akabaza ati none par exemple Yesu avuga tuno munsi aravukira mu Cyarama cyanye muri Bukirasazi cyanye muri Kinama, tukabimenya nk'uko twazinda nk'uko dushagije, mbega twari kumutwara muri maternity yahe? Mama hano twari kumutwara muri maternity yahe? Haleluya. Uno mwenda atari sincere, ariko nagomba ndakubwire neza yuko twari gucanga imicyango yose tumutware muri Kira Hospital. Twari gucanga imicyango yose, amahera ya Redemption, amahera ya Reveal Jesus, amahera ya 3-in-1, amahera yose bose twari gucanga. Mwokozi atazaliwa, mwokozi atazaliwa. Haleluya. Hari uturimbo twaririmba amakorale kera, kadanse ngo mwokozi amefanya nini? Amezaliwa. Haleluya. Ariko si ubwo buryo yaronsemo ikibanza. Ndarangije. Uri kurasoma Zaburi igice cya 90 umurongo wa 12, hari amajambo nkunda cyane ari muri icyo gisomwa. Haravuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu, kugira ngo tugire iki? Dutunge imitima y'ubwenge. Ni Psaume chapitre 90 verset 12. Mwami utwigishe guharura iminsi yo kubaho kwacu, kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Nariko ndavuga ku banyabwenge bivyanditswe, nariko ndavuga ku banyabwenge b'inyenyeri. Uno munsi turiko twitegurira ivuka rya Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri, ariko nagomba imitima yacu imere nk'abanyabwenge. Uno munsi Yesu iyo arabye umwitwarariko w'abantu, ariko abona abantu bose barabazi inkoko, babazi ingurube, babazi impene, imiceri, ejizori, ku isoko mu Kinama hose bashafishije, mu Kamenge bamaze ibintu. Ariko yaraba mu mitima akabona nta mwanya ariko araronka. Haleluya. Abo bantu imitima yabo yari dispose, imitima yabo yari igiye, ntiyari yabwiye ubutumwa, ntibari bazi n'uwo bagiye gushengera, ariko bati ijya nyenyeri yerekana umwami. Ijya nyenyeri ni ikimenyetso kiranga yuko hari umuntu akomeye, hari umuntu ahambaye agiye kuvuka hajya ahantu. Haleluya. Haleluya. Nagomba nkundire ugara amaso yawe, ugara amaso yawe kwari kukwibutsa. Bibiliya iyo ivuga abantu b'ubwenge iravuga cyane ku banyabwenge, ikavuga cyane yuko itanguriro ry'ubwenge ari kubahoraho. Ariko ndibuka
ngo harabayeho inkumi 10. Muri izo nkumi 10 bose bari bagiye gusanganira umukwe, bose bari bagiye gusanganira umugeni. Bibiliya iravuga ngo 5 bari abanyabwenge, ariko abandi 5 bari bijuju. Siyo nkuru ngomba nigisheko, ariko ngomba mvuge kuri iki gice cy'ibintu bitatu byabaye. Navuze gusa ko hariho abanyabwenge bo gusoma ibihe, abanyabwenge bo kubona ikiriko kiraba, aho le pouvoir politique, aho ama pouvoir y'idini yoyo atari maso, atari ko arasezisa ako karyo kibakwe. Haleluya. Naguma muririmbye umwe gusa yuzuye mpwemu yera aduge kugira ngo afashe. Hari ikintu ngomba dukora ubunyene. Haleluya. Haleluya. Shengero haleluya. Sinzi ibihe umazemo iminsi muri aya mezi 12, ariko nagomba asanga hari ikikuruhije, asanga uri mu muzimagiza w'umuzitanya, ukabona nta mbere, ukabona nta nyuma. Nagomba uduze ukuboko kwawe kugira ngo umutima wawe umurikirwe n'umucyo. Ngo hari umucyo watse wakira mu mwiza. Uwo mucyo niho twavuze ngo yaje mu biwe. Ashobora kuba ariko aragenda hano, ashobora kuba ariko aratembera hano, ariko ngo abiwe ntibamwakiriye. Ushobora kuba warumvise indirimbo, ushobora kuba uri n'umuririmbyi, ushobora kuba warumvise inkuru z'abantu basenga, ariko nagomba wumve ya invitation mu mutima wiwawe, ya yindi nyene ikubwira ati buriya narimaze iki gihe cyose ndakurindiriye, buriya ibi byose aba bose bari hano, aya matara ariko araka ni kubgawe wewe. Aravuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora, uri bwugurure uno munsi arinjira kugira ngo asangire nawe. Ibyo twokora byose, ibyo twovuga byose, ibyo tworirimba byose, izi ni indirimbo z'abamwakiriye. Aya n'amashimwe yabo yahaye bwa bubasha bwo gucika abana b'Imana. Hari umuntu yadugije ukuboko, ndamusabe gusa ahaguruke ahari, ntitukugoze ibindi bintu. Hari ikintu gishasha numva yuko Yesu Kristo agomba aze gukora muri iri koraniro ryacu. Haleluya. Umuntu umwe ashobora guhaguruka, abantu babiri bashobora guhaguruka. Bene data, nogura inzu, nogura imodoka igezweho, hari izitwa Tersa n'izindi. Nta gitangaza coba mu ijuru, nta mpundu n'imwe yovuga mu ijuru, ariko birambwira ngo umutima umwe gusa wonyene, umutima umwe gusa wonyene iyo wizeye ngo haba impundu. Haleluya. Kuno mugoroba turashaka yuko mu Cyarama no mu ijuru batazira tugatazira, duhimbaza nabo bagahimbaza, kubera umuntu umwe gusa umuco ugiye kwaka mu buzima bwiwe, kubera umuntu umwe gusa agiye kumwakira. Hariho umuco uri kuraza. Bene data, ibyo twokora byose, nuwozana Banki Mondiale, nuwozana amabanke yose, ntashobora kugura umushaho umwe. Haleluya. Ariko n'amaraso ya Yesu Kristo yonyene, ni bwa buntu bwiwe gusa bwonyene, ni gwa rukundo rwiwe, ni za mbabazi ziwe, nizo zatwegeranije hano, nizo zadutumiye hano. Reka sabe protokole yegeza abanyacubahiro ngaho imbere. Reka sabe protokole yegeza abanyacubahiro ngaho imbere. Tubakomera amashyi ko n'abanyacubahiro. Haleluya. Hariho umuco uri kuraka. Uno mwene data aririmba karimbo kagufi cyane gose. Protokole inyegereze abo banyacubahiro ngaho imbere. Haleluya. Turagomba gusenga. Namba hari ikintu kitakintera isoni, namba hari ikintu kitigeze kuntera isoni ubuzima bwanje, n'ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya.
si kuvuga ngo aba nibo banyabyaha ngo natwe ngo turabagororotsi, si kuvuga ngo aba ngo nibo ngo bamwakira uno munsi. Bashobora kuba harimo abamwakira uno munsi, ariko nabumva yuko bari bagerereye kure, ariko nabumva yuko bari kure, nabumva yuko bari kure y'ubwiza bwiwe, nabumva yuko bari bumye. Kumbure hari umuntu yari mu bihe byo kwiyahura, hari umuntu yari mu bihe byo kwigirira nabi. Naze abakozi b'Imana bari hano. Hari umuntu yari mu bihe byo kumva yuko yo kwita mu ruzi, yo kwita mu kiraro, yo kwita mu modoka ikamugonga. Uwo muntu naze. Hariho kontra nshasha, hariho umuco ugiye kwaka. Nibisaba yuko tuvuga amajambo menshi, nibisaba yuko dusaragara, ariko hari umwe gusa. Bibiliya iravuga ngo hari umwe yapfiriye bose, kandi yapfiriye bose yapfuye kugira ngo tubeho tutacinezereza, ariko tubeho tunezereza uwadupfiriye akatubambigwa, akadupfira ku musaraba i Golgota. Abaririmbyi bose ntibakibayeho kugira ngo binezereze, ariko bari hano, batanze amatike yabo, batanze umwanya wabo. Nta muntu yabarishe kubera wewe, kubera jewe. Umunsi umwe ndibuka neza, nibiteramo nkibi, ni guhimbaza no gutazira n'indirimbo zatumye negera umuryango w'ishengero. Mana ndagushima, tujyane n'ishengero n'ino ndirimbo. Indirimbo ndayikunda cyane. Kasaba pastori bari hano, abarongozi bari hano, bakikuza abantu boba bakwicaritse ahantu inyuma kubera batakuzi, mugabo umukozi w'Imana. Ikisi gikoranye cy'ishengero rimwe, si ibintu bya 3-in-1, ariko kumbure ni programme y'ijuru, kugira ngo ababene data bumve yuko bakunzwe, bumve yuko bakikujwe. Ndasaba ngo bakikuze. Reka nsabe pastere kuva mu Cibitoke cya Rugombo aduge asenge abarongore mu ishengero ryo kwatura, mu shengesho yumva yo barongowe. Mugati mukuze kuba wanje kunkunda, kunze kuwa wanje kunkunda, ukanyigura
kandi abinginge umuntu wese yateye intambuko agashika hano imbere, tubanze duhwekere gato, wiyumvire kuri iki gikorwa kidasanzwe uje gukora, wiyumvire ku biganza byari bigutegereye imyaka myinshi ubuzima bwawe, wiyumvire uwagukunze imyaka myinshi ubuzima bwawe n'uyu munsi yarakikurindiriye kugira ngo akwereke urukundo rwiwe. Akeneye ku mutima wawe uguruka, uzamura ibiganza byawe, ushira amaboko hejuru, umubwira ati kwigwanira birarangiye ariko ndaje ungwanire. Duza ibiganza byawe holeme imbere y'umwami Yesu, usubiremwo aya majambo n'umutima wawe, ubwenge bwawe, impwemu yawe n'umubiri wawe. Usubiremwo uti mwami Yesu, musubiremwo uti mwami Yesu, kuri uyu mugoroba turemera ko turi abanyabyaha, ariko turafashe ingingo idasanzwe yo kukwakira nk'umwami n'umukiza mu mitima yacu. Turaguhaye ikibanza, turavuye kuba inyakamwe ariko turaguhaye ikibanza, tudugije amaboko yacu kuko tudashoboye kwigwanira. Turaguhaye imitima yacu, udutegeke, utugabe, utugire ukugomba. Satani, ibikorwa byawe, ibyo wanyeretse byinshi, uyu munsi kuri uyu mugoroba ndabisezeye, ndafashe ingingo yo guhindukirira umwana. Mwami Yesu, nunyakire, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, umfute mu gitabo cy'urubanza. Uyu munsi ndakwemereye ko mbaye umwana wawe. Ndabisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Amen.